nyene cubahiro mukuru w'igihugu haje kuganira n'urongoye ibanki y'iterambere ry'ibihugu vya Afrika yo hagati. Yari yaje kugira ngo yidondore kuko ni mushasha amazimabanga amezi abiri gusa, nkuko rero basanzwe babikora, bariko baratemberera ibihugu bigize iryo shirahamwe. Kandi rero Burundi nabwo bumaze umwaka umwe gusa ari abanywanyi b'iyo banki. Nyenshobora mukuru w'igihugu rero yamuganiriye cyane ko bahuriye aho nyenshobora amaze imisi ibiri mu ihuriro ry'ugwaruka rw'incabwenge, aho baheruka kugurura ikigo cirusi muri komine Shomba mu ntara ya Karusi, aho araka nyamuneza kuvyo nyenshobora mukuru w'igihugu yari yemereye ugwaruka, bikaba bibaye mu myaka ibiri nkuko ari yabivuze, kandi akaba ari iteka ku gihugu cy'u Burundi kuko ari kigo cubatswe mu mafaranga avuye mu Burundi ata amafaranga avuye mu mahanga arimo. Ivyo baganiriye rero no kugira ngo nyene cyo bari mukuru w'igihugu yaronsa akanya ko gusobanurira uyu mushitsi aho Uburundi bugejeje ibijanye n'iterambere. Aramwereka yuko Uburundi bukeneye umutahe wo kugira ngo butangure, kuko murabona ko buri ku kivi. Ibindi bikenewe no kugira ngo Uburundi bworonka kuba gosaba nk'ingurane muri aya mabanki, cyane ingurane bashobora kuronka amafaranga y'amava mahanga. Hariho nk'abagwizatunga bariko barimba ubutare, bwaba ubutare bw'inzahabu canke n'ibindi. Mukamuzi yuko hariho nk'iri barabara ry'indara rizoba muri Tanzania gaca mu Burundi rikabandanya no muri Kongo. Ivyo byose n'ibintu bikeneye amafaranga. Uyu rero mushitsi uyarongoye iyi banki yemereye nyine cyo bari mukuru w'igihugu yuko ivyo bintu bishoboka, yuko baba bagwizatunga bikora utwabo, baba yaba leta bashobora gusabamwo amadeni, bashobora kutaronka amafaranga yose bakeneye. Muga murazi yuko iyo umuntu ariko arasaba ingurane arondera henshi, baronse nk'igice barashobora kurondera igice mu zindi banki, ko ni ibintu bisanzwe. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, kuko murazi ko nk'ubu kubera ivyo isirikira camwo hariho ingorane z'igitoro, niyo kiguzwe ushobora gusanga aho kukibika hadakwiye. Ivyo byose no kugira ngo twitunganye mu bintu vyari bimaze imisi biduhanze, kandi nyencubahiro akaba ashimishijwe nuko biriko biratora umuti. Nuko rero nyencubahiro mukuru w'igihugu yasavye yuko imbere yuko basubira inyuma bobonana n'abarongoye abandi mu bijanye n'ubudandaji nkishira hamwe SFCIB, kugira ngo bavugane neza yuko nk'abagwizatunga ukuntu bosaba ayo izo ngurane babikije mu ishira hamwe, kuko umwe wese bishobora kuba bigoye. Mugabo uko bizogenda kose batandukanye, hariho ikizere yuko hariho akarusho kagiye kuzoba, naho Uburundi gusaba maze umwaka umwe. Igikomeye nuko biboneka ko iyo umuntu ashoboye aguranya amafaranga ashobora kuyishura, kandi Uburundi burafise ico bushobora gutanga ingwate.